Narimvuze ngo Yesu ashimwe. Kansubiremo ngati mwabyumvise. Navuze nti Yesu ashimwe. Amen. Imana ibahezagire cyane. Murakoze gose. Ndashimiye Imana Data se w'umwami wacu Yesu Kristo. Yatugiriye neza, itugirira ubuntu bwinshi cyane. Yaraturinze, iratuzigama, tuzigamira imiryango. Jewe ndashimira Imana ko nari maze hafi indwi zitatu ngira ntari ngaha. Nari naragize urugendo rw'akazi mu gihugu cy'Ubushinwa. Hama ngarutse nshikira mu ikorane cyateguwe hari Ngozi. Ntaraza kubaramutsa. Rero Imana ibahezagire ko mwakomeje kunsabira Imana yarandinze kandi ibyo nakoze byose nabonye ikiganza cyiza cy'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ndayishimira kandi ko namwe yabazigamye. Amakuru naje ndonka nta nkuru y'umubabaro n'imwe numvise ivuye mu isengero iwacu. Nabyo ni byiza kuko harayandi mashengero burya harabayavuyemo batakiri mu mubiri, abandi bagize ibyago bitandukanye, ariko twebwe kuba tukiriho dukwiye nabyo nishimwe ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Yatuzigamiye igihugu, ituzigamira indongozi, amahoro n'umutekano biraba, turasenga mu mwidegemvyo. Burya turadukwiye kubishimira Imana cyane kuko mu bindi bihugu siko bimeze. Hariho abasenga binyegeje, abandi bari mu myobo, abandi bagasenga bagakubitwa canke bagapfungwa, ariko twebwe kubona tugifise indongozi zubaha Imana zirondera amahoro n'umutekano, twiga dusenge twidegemvya, tuba dukwiye kubishimira Imana cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Dukwiye kubashimira Imana yarabatuzigamiye, kandi turashimira Imana burya uno munsi uhuriranye nuko nyene cyubari mukuru w'igihugu avize anniversaire y'imyaka 3. Imana imurinze ariko ayobora igihugu cyacu. Mukomeze kumusengera cyane, mukomeze kumwambariza Imana. Imana ibane nawe mu ngingo zihambaye ariko arafata. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero ndagomba dusangira ijambo ry'Imana. Banje kubaramutsa mwese nkuko warongoye programme yabivuze. Nabonyemwe abashitsi kandi b'inshuti zanje. Imana ishimwe. Sinovyirengagiza kandi nababonye. Twatewe iteka ryo kugenderwa n'abantu kuko ndibuka ishengero rya mbere y'intumwa za mbere. Mu gice cya kabiri haravuga ngo Imana yarabitegereza ikabanezererwa kuko bakundwa n'Imana bagakundwa n'abantu, nayo ngaca yamira bongerereza abama baza aho bari baje gukizwa. Imana ishimwe cyane. Rero burya iyo abantu baje bagana ishengero nta muntu aba yabararitse, n'Imana ivuga n'imitima yabo bakaza. Imana ishimwe. Rero nanezerewe kubona Dr. Zeno hano, uyu mutama w'amarori. Imana ishimwe cyane. Numugabo nzi afise ishaka ryo gukorera Imana birenze. Imana ishimwe cyane. Amen. Igihe kimwe ureke ndabivuge, Imana ishimwe cyane, yigeze kuja kubwira ubutumwa bwiza umuntu uyu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero aramubwira hageze ko amwakiza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, aranga. Yega mwarasaze rimwe hari igihe mwanka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma rero yanse araraba umwanya yataye, ibyo yari gukora. Urabona umuganga akora ibintu bikomeye cyane. Dr. Imana ishimwe cyane. Agashavuka mudugamwo amucakira mu izosi. Ati nota umwanya wanje wose ukagera utamwakiriye. Munye mu muntu amaze kumva bitameze neza aravuga ati basi ndekuronda mwakiriye. Imana ishimwe cyane. Rero mwabagabo mwe muza muramwakira tutarashavura ngo tubafate mu kaniko. Bwana sifiwe.
Imana ishimwe cyane, nanezerewe kumubona kandi ndamukunda kabisa. Muzomubona hariya ku bitaro bya Semuseka hakorera umuganga mwiza cyane. Imana ishimwe. Amen. Nabonye n'umuryango wa Maître Terence mufasha wiwe hariya baduza amaboko gusa baramutse ishengero. N'umuryango mwiza cyane kandi dukundana. Imana ibaha umugisha mwinshi. Nawe na Jean Marie sinzo bazaranye kwa mufasha wiwe namubonye. Imana ishimwe. Unawe turazananye kera tutaramenya Imana. Tukiduhera cyane by'Primus. Imana ishimwe cyane. Tukira abasore twarazisangira kandi mugabo twadusangirira mu rukundo nta ngorane zari. Imana ishimwe cyane. Rero Imana ishimwe ko yahavuye iduhuza na Kristo akadutera agashinge k'inyota igahera. Uno munsi tukatuborerwa mpemu yera gusa. Imana nishimwe. Ndanezerewe ku bwanyu mwese narinda bakumbuye. Kandi rero nico gutuma ndabazaniye ijambo ry'Imana ritaja gutuma musamara. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo ry'agashinge. Tunezerewe cyane umuryango wa Colonel Japonais uyu mutama yicaye imbere. Ngari kumwe n'umufasha wiwe. Si rya mbere aza muraza ko dukunda. Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Amen. Amajambo rero tugomba gusoma n'amajambo ntababesha. Mubimenye hakiri kare n'amajambo agoye. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe. Bwira mugenzi wawe uti yemwe tugatubwirwa amajambo agoye. Imana ishimwe cyane. Amen. Bwana asifiwe. Ni jambo ritaja kubasaba amen, ritabasaba haleluya, ntiribasusurutsa, nta cakira nta wapi. Ubu tugatwinjire muri bloc operatoire. Jambo ry'Imana rigaribaga imitima mwitegura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Kandi azo operation iraja kuba reisi. Yesu nashimwe. Amen. Twatambye baririmbye twaryohewe ibinyamubiri byashimye twijugunye hejuru ni sawa dutekereza twumva ijambo ry'Imana rero. Amen. Turisanga hariya mu bavugishwa n'Imana Yeremiya uwo bavuga ko ari umuvugishwa w'amarira. Imana ishimwe cyane. Yeremiya yigeze kurizwa n'ibyaha by'abantu igihe kimwe amosoza mu bana makeya aja mu masengesho arabwira Imana ati Mana ese cyo mu mutwe wanje ukuzura amazi. Urumvaga ntuzi ngo kugira ngo amaso yanje acika amasoko y'amosozi ngo kugira ndirire ibyaha bya bene wacu. Yaravuze ishaka ryo kubona bene wabo bokizwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero Yeremiya hari ijambo Imana yamurungikiye mu gice cy'indwi niho tugiye dusoma mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yeremiya. Utazanye Bibiliya uvyandika ahantu waba usubira uyasome nawe. Imana ishimwe cyane. Igice cy'indwi turahera ku murongo w'8. Aya majambo aravuga ngo mbega ko mwizigiye amajambo y'ibinyoma adafise ikimazi. Umviza mbega ya kabiri. Mbega birashoboka ko mwiba mukica mugasambana mukarahira ibinyoma mukosereza abayari imibavu mukagendanira izindi mana mutigeze kumenya maze mukaza mugahagarara imbere yanje muri iyi ngoro yitirirwa izina ryanje mukavuga muti turakijijwe. Mwaheza mugakora ibyo bizira byose. Umve rero da none iyi ngoro yitirirwa izina ryanje mbega ihindutse nk'isenga ry'abambuzi mu maso yanyu. Erega ni jewe ubwanje navyiboneye, ni jewe uhoraho mbivuze. Amen. Mwumva hatagoye? Ahantu hagoye abantu b'Imana. Imana ishimwe cyane. Biragoye. Imana ishimwe cyane. Ariko mureke tubivuge. Bibiliya dusomye ijambo ry'Imana mu bisanzwe tweretse yuko
iyo turiko turaza tuva mu ngo zacu tuza tugana ingoro y'Imana, Imana yo iri mu ijuru izira twitegereza ingene tuza n'imitima tuzanye n'ingeso twinjiranye mu nzu y'Imana. Noneho Bibiliya itweretse yuko hari igihe igera Imana nayo nyene ubwayo ikazazanirwa ibonye ibyacu. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Yarazazaniwe. Usomye ijambo urumva ko Imana byarayirengeye nayo irazazanirwa. Niho yabwira Yeremiya rero iramubwira iti hagarara mu kirimba kirora ku ngoro y'Uhoraho uhatangariza iri jambo ubwire abahaca bose baje gusenga Uhoraho Imana. Ubabwire uti mbega ko mbona mwizigiye amajambo y'ibinyoma. Mbega birashoboka ko mwiba mukica mugasambana mukarahira ibinyoma mukosereza abayari imibavu mukagenda n'izindi mana mutigeze kumenya maze mukaza mugahagarara imbere yanje muri iyi ngoro yitirirwa izina ryanje mukavuga muti turakijijwe, mwaheza mugakora ivyo bizira byose. Abati none ingoro yanje ihindutse nk'isenga ry'abambuzi ku bwanyu. Imana ishimwe cyane. None nyene mbaza nyene bishoboka gute? Imana ishimwe cyane. Bishoboka gute? Kandi gihambaye iri jambo ntiyabwiye Yeremiya ngo ugende uhagarare mu nzira ija ku isoko. Oya, soma ku murongo wa mbere. Ntiyavuze ngo ugende uhagarare mu nzira igenda muri boîte de nuit. Oya, yavuze ngo uhagarare mu nzira igana mu ngoro yanje. Nukuvuga ngo ishengero sijya yemwe. Ndabona bamwe mwatanguye kundaba nabi. Ya ibintu biragoye. Iri jambo nta bandi bantu ryerekeye twebwe tuza gusenga Imana mu ngoro yitirirwa izina ryayo. Ntimuhave muja kwirabira muri retroviseur ngo muvuge ngo riraba bariya. Oya, giherereze ko rigira icirore ugirabemwo niwamara kubona ko ari wowe rivuga. Ndakubwira ingingo uja gufata mu nyuma. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana iravuga ati none bishoboka gute ko mwiba? Kandi bakristo bene data muri twebwe harimo abantu biba. Icomera cyo ijambo ry'Imana ryihende. Imana izi byose ibera hose cyarimwe, ishobora byose, ibona byose, irabizi. Bishoboka gute ko wokwitwa umuntu w'Imana ari we wokwereka abandi inzira igenda mu ijuru, ari we wokwereka abandi akaroro keza ubikije mu ngeso nziza zera, mugabo Imana yakwitegereza igasanga uriba uri umusuma? Imana tubabarire cyane. Kandi abantu bamwe bariba. Hari abantu bamwe muri twebwe bafite za ministeri, abandi bafite amashengero, birirwa bandika amaliste y'ibinyoma, amaliste y'imfuvyi, amaliste y'abapfakazi, amaliste y'abafunzwe, amaliste y'aboro. Ayo maliste bamara bakaja kuyasabisha amafaranga ngo nayo imfashanyo yo gufasha abantu. Ariko amafaranga ntiyigera bashikira, akaba ariyo yubaka ama etage yabo, akagura imiduga yabo, bakazigendamo kandi ari inyibano ku mafaranga yahawe imfuvyi n'abapfakazi. Ndabesha se? Bariho. Imana yivuze rero mumenye ko Imana ibituzi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abandi bariba babeshera Imana bakibisha indoto z'ibinyoma. Abantu bakarota ibinyoma birotesheje, bamara bakaja kuvyibisha abantu bavuga ngo ni Imana yababwiye. Muri na minsi hari amayerekwa menshi
hari n'indoto nyinshi, ariko nyinshi muri zo ni iz'ibinyoma. usomye muri Yeremiya nyine muri 23 ku murongo wa 25 hari ahantu Imana ivuga ngo numvise ibyo bakamenyi bavuga, barotora ibinyoma mu izina ryanje, bati narose nakuroteye umugabo w'umuzungu, nariko ndarota nza mbona indege iraje iparitse imbere yawe, umuzungu akwambika izera, mbona isubiye kuva hasi, narose, none Imana irambwiye ngo utange ikimaze cy'ishimwe. bongo hiyo ubwo n'ububandi. Imana tabarire cyane, haleluya. hari n'abiri gwarotegwa ama promotion, bamwe bikazoba kwegera n'akarambaraye kuba mwamaze kubyishiramo, mukaja kwicarika mu ntebe Imana itigeze bagenera ko mwicaramo. Attention, Imana tabarire cyane, haleluya. Nabo beshi bakabeshesha indoto z'ibinyoma n'ubuvugishwa bw'ibinyoma, babeshera Imana. Erega n'ijambo ry'Imana ryabivuze, Imana ishimwe cyane, haleluya. Yeremiya 23:21 ho harabidondora neza Imana ikavuga ngo erega si jewe natumye abo bakamenyi, yamara barirukanze, jewe ntacyo navuganye nabo, yamara baravugishwa. Niyehe mwabonye ko Bibiliya ijambo ry'Imana ritwemerera ko amasengesho bayarihisha? Ko mbona bariko barayadandaza kandi mukayagura, ntimuri ko muribwa ku mugaragaro. Imana tabarire cyane, haleluya. Ni ryari gusengera umuntu Imana itanga kondisiyo yuko umuntu abanza kugwa amafaranga? Mugabo no munsi mura abantu benshi, igihe kimwe nigeze gutelefonwa n'umukobwa w'umunyamakamba, arambwira ngo mukozi w'Imana ni alo, ati mfise ikibazo. Imana ishimwe cyane, ati jewe nagomba unsengere, ntangorane, vuga umutwaro ufise dusenge. Atoya, ati ntawo novuga. Ndikubera iki? Ati rega, ati ntayo mfise. Nta mitwaro ufise? Ati oya, nta mafaranga mfise. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ndamubaza nti kubera hari amahera nakwatse? Atoye urumva umutwaro wanje maze kuwucana ahantu basenga henshi, ariko bamaze kuwucira ibiciro bitandukanye, narayatanze arateba arahera. Bamwe bambwira ngo umutwaro wanje waremereye, ngo urazimbye, ngo norihaya. Ntoya, ntijewe ni ku buntu. Arumbeko mwari muzi ko imitwaro no munsi ivuze tarife zitangana? Amen. Ni shano ryagwiriye ishengero, sinzi ryaba. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana mu gice c'10 muri Matayo 8 haravuga ngo muherewe ubusa namwe mutangire ubundi. Muri ko murihisha abantu gute? Bishoboka gute ko mwiba? Ni rya jambo ngihagazeko. Imana ishimwe cyane. Mwamara mugaca muvuga ngo turakijijwe. Uri pasiteri wicaye mu isengero, abakristo bakubakiye nibo baryubatse, none utangwe kuvuga ko umukristo aje kukurondera abanza kuriha frais de consultation muri comptabilité. Cyo bikoza he wacho ntibariha, ni kubuntu. Imana ishimwe cyane. Mugari ahantu hugira uzoshikire pastor, uzoshikire apotre, ushikire revera canke bishop igihangana, ubanza kuriha. Ukinjira ni resi kuja kuwinjira kwa dogiteri. Banda. Imana ishimwe cyane, haleluya. Bwana ziviwe. Ibi bintu none byo kudanaza imikubuzo mu rusengero sububandi bweze. Abantu barazana umukubuzo w'500 bakuye ku isoko, bakawudaraza umuriyoni mu isengero, motive ngo bawusengeye, muri mwe ubasha bwo kwirukana ubukene, ngo ni wawukubuze w'ubukene burasohoka. Mwarasaze mu mitwe. Hari ahantu mwabonye bakubura ubukene? Ngo sohoka mu izina rya Yesu, sohoka wabukenewe mu izina rya Yesu.
ariko mutasaza Imana iravuga ngo kora mpezagire ibikorwa by'amaboko yanyu. Nabwe mugiye kugura imifageyo muriko murafagaya mukubura ubukene mwarasaze. Imana tubabarire cyane. Abantu bakirira mu bido bw'amazi bavuye kugura mu rusengero ngo arahezagiye ngo yanyoye ngo nta n'ingwara kwinjiramwo mugabo mu minsi mike y'ukumva reka turamanga ati inzoka zamubanye imvuvyi mu nda kandi yari yanyoye. Ariko aba bantu tuzobakizwa n'iki yemwe? Imana tubabarire cyane. Haleluya. Abantu bakadandaza ibintu kwibeyi ritazwe n'itegeko na rimwe, ryaba itegeko rya leta ryaba n'iry'Imana. Bakagira concurrence de royale ku mamangazini abirekuriwe yo yatanga nikori abantu igihugu kubaka amashuri n'amavuriro kigatanga n'amazi meza. Mumenye Imana ico yavuze. Bishoboka gute ko mwiba? Mugaheza mukavuga ngo murakijijwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Ubusuma bwiyejeje inyuma y'ijambo ry'Imana bwinyegejeyo. Imana irabibona. Icakabiri yavuze bishoboka gute ko mwica mukaza mu ngoro y'Imana muvuga ngo muti turakijijwe kandi murabicanye. Imana tubabarire cyane. Bwana sifiwe. Iyo bavuze abicanye abantu bumva ba Boko Haram, bakumva za Al-Qaeda, bakumva abandi bantu basaze bica abantu babiregura. Ariko hano muri twebwe twujuje mwabicanye. None aya masumu abakozi b'Imana bariko barahana niyeresha babija kuyatanga. Na ba Al-Qaeda bayatanga. Si pasitori kuri pasitori mugenzi we. Akamuha isumu. Ubwicanye gusa. Imana ishimwe cyane. Ntabo duheruza kumva batabiranye amasasu mu minsi heze. Mwishengo ntirigwa navuga kubwo impamvu z'imibano. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Ntanda zirigwa zirakoroka mu isengero. Abantu bavise amakarata y'ibatiisimu, bavise n'ibikorwa mu isengero bakora, baririmba abandi badiyakona, mugabo kumva yatwaye ishusho. Aba yayikuye. Imana tubabarire cyane. Mureke nababwire inda nyinshi tumaze kumenya zitwarwa n'abantu bari mu masengero. Benshi bazitwarira mu vyumba by'amasengesho. Bitari kontrole. Abantu basenga kivagabo bagahenda abantu. Wewe wambwira gute kuvuza amashengero amasengesho yukuja kurara mu cyumba cy'amasengesho ngo yasangiye n'umugabo kanaka uri umugore wundi mugabo muri babiri. Mukirumiriza mu cyumba kimwe. Ijoro rigaca. Satani ataradodora ngo aze mwagira uwa gatatu. Bakazitwarirayo. Abandi bagatwazwa ngo n'abavugishwa y'ibinyoma bababwira ngo Imana yabahaye amavuta ngo babasige ngo babahumanure ngo barahumanye. Ariko mwabagore mutasaze mu mitwe. Mwene abo bagore bakwiye kuja kwa muganga bakabasuzumira ku mitwe yabo igifise ubwonko. Wombwira gute uri umugore w'umuntu muzima wujuje ubwenge neza? Umuntu akubwira ngo kura impuzu ngo gusiga amavuta ngo warahumanye ugakura ugaheba n'akaya gakoti ko munsi ugaha ibiganza by'uwundi mugabo utazi mwagira gusiga amavuta yo guhumanura aho niyaheza kuyagusiga bigenda ngo iki yemwe mugwiza amabuye nje nasaza umunsi ho Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Dufise abantu bangane ki mu mashengero bakurikirwa n'amajwi y'inzoya bataye mu mawese ari abakobwa bakuze bamwe bari mu makorari abandi bari hehe akaza agatarika ibiganza igisirimba cavuga agatambisha amaguru n'agakomokomo ukibaza ngo Imana yamushimye. Ziriya nzoya wajugunye mu iwese amajwi yazo ntari karataka. Umuntu umwe yambwiye ngo kabandanye uvuga ivyo bintu. Imana ishimwe cyane. Ngo umunsi umwe uzosanga mu ishengero atawusigaye ngo baragiye bose ngo ntavyo bakunda. Nivyo gabenewe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mureke ndababwire naho mwogira rimwe. Muga mukagenda ryabatikuye. Imana ishimwe cyane.
nagenda hure kwaho woja hose ubwaye bw'inkota y'ijambo ry'Imana ntawe uzobusigira. Mube mureka abantu babwiza ukuri, kuko Imana igomba ko abantu bamenye ukuri, babohoke, bihane, Imana ibagirira ubuntu, bazobona Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana ziviwe. Kubera iki hariho ubwicanyi buri mu isengero, cyane cyane bufatiye ku nyigisho z'ibinyoma. Kubera iki iyo umuntu uri kuramuha inyigisho ukamuha ubutumwa butera intege ivyaha vyiwe, ubu uri kuramwica, kuko ijambo ry'Imana bitomora neza yuko umuntu apfiriye mu vyaha amaherezo yiwe ni no mu rupfu rwa kabiri ariko Gehenomu. Niwe wumwishe. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Soma hariya muri Ezekiel igice cya 18 umurongo wa 20 n'uwa 26 harabivuga neza. Ezekiel chapitre 18 umurongo wa 20 n'uwa 26 havuga ngo umuntu azokora icyaha niwe azopfa. Icyaha kirica, kandi ingero y'icyaha n'urupfu. Ensisi haravuga ngo umugororotsi niyahindukira akava mu bugororotsi bwiwe agakora ibyo kugabitanya azopfa ari byazize. Umuntu atakubwiza ukuri ku ijambo ry'Imana ngo akubwire Imana ingene yanka icyaha ufise, umenye ko uwo muntu ariko araguterera ibintu byose bikujana mu kanwa k'urupfu. Mugabe kibabaje no munsi abantu benshi bikunda inyigisho z'ibinyoma gusumba iz'ukuri. Imana itubabarire cyane. Haleluya. Bwana zifiwe. Icya gatatu yavuze ngo bishoboka gute ko musambana mwamara mukaza mugahagarara imbere yanje mu ngoro yiteye izina ryanje mukavuga muti turakijijwe. Imana itubabarire. Iri jambo ririko rirabwirwa abantu benshi, ntaho wo kwinyegeza amaso y'Imana. Kuza mu nzu y'Imana uzi kwihuriramwo n'umuhabara, kandi waje uzuranye n'uwo mwubakanye, mwe ntimwasaze mu mitwe. Aho ubwonko bwanyu buruzuye pe imbere y'Imana, si uko itagihaniraho, ntimuri ko muyiprofita kuri ubu buntu bwayo. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bwana ziviwe. Ugasenga n'umuhabara bavuga bakijijwe uti ndimwo urimwo kuri umukandida wa Gehenomu nawe. Imana tubabarire cyane. Abantu barinyegeza mu ndirimbo, bakinyegeza mu mashikanwa manini, abandi bakinyegeza mu masengesho avanze no kuvuga indimi nshasha, kandi muri ko murabikora mukibwira ngo Imana ngo yabishimyega. Oya. Imana tubabarire cyane. Naho woririmba guturirimba n'ivyaha, indirimbo zawe n'igisesema mu matwi y'Imana. Mwayo akakanya mwibagiye amajambo ya Mose yavugiye i Beteli. Yavuze ngo iki? Soma muri ya Mose 5 ku murongo wa 21 Dairo wa 23 ndudurire ko ku murongo niho havuga ivy'indirimbo. Yavuze ngo nkurugwama rw'indirimbo zanyu mu matwi, ngo kuko ntagomba kumva guhibongoza kw'inanga zanyu kubera ivyaha mufise. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wovuga ngo je Imana iranyemera ngo kubera ishikanwa rya menshi, ngo nshikanwa n'icacumi cya menshi. Oya, uragomba kigumye. Siho cyatumye Yesu abambwa. Yesu yabambwe no kubona ubugingo bwawe. Haleluya. Mureka ndakubwira, soma mu gitabo cy'Imigani kuri 15 umurongo w'8 havuga ngo iki? Ko mwumva muzi ijambo ry'Imana. Havuga ngo ikimazi abanyakibi batanga ni gisesema kuhoraho. Imana iwo yihendahendesha amafaranga. Ushatse wo yazana cyangwa ukareka tibizoyibuza kwitwa Imana. Soma Zaburi ya 24 wumva. Isi yose nibiyuzuyemo n'abantu n'ivy'uhoraho. Uyihiki idafise wo yihendahendesha ngo ice yemera. Amafeza n'amazahabu byose ni gwaye.
ngo nituma bamwe bakena abandi batunga. None uri kurayikangisha amafaranga. Yazane mugabo aherekezwe n'umutima wejejwe utakwagiriza icyaha, aherekejwe n'ingeso nziza. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Usenga kwawe usengera hejuru y'ibyaha, wiremesha ngo nuko uzi kuvuga mu ndimi. Imana itanze ingabire ntizisubirako. Ingabire Satani yaravuze akiri mu ijuru yitwa Rusuferi, yazimanukanye zose nta rimwe Imana yamwatse. Kugira amajwi meza ugira mu yasumbya ba VYOSE mwebwe. Hoya da, twumvikane. Imana ishimwe cyane. Bajyaho barya neza bakagirana n'ibintu bituma abaganga babakurikirana udutsi tw'imihogo kugira ngo amajwi yabo agume asohoka ameze neza. None uravuga ko bazoja mu ijuru kubera baririmbye neza, kubera bafite amajwi meza? Hoya, kuvuga mu ndimi kora baba shandara mama koro bya bindi bijya wova gusambana utaranafata na dushe ukabivuga bikemera. Imana ntabyikwaka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko Bibiliya ivuga hariya mu gitabo cy'Imigani 28 ku murongo w'9 haba ngo uwica ugutwi ngo ntiyumve ibyagezwe no gusenga kwiwe nako kuba igisesema. Uwica ugutwi ngo ntiyumve ibyagezwe, niyo agiye gusenga ngo gusenga kwiwe gucika igisesema. Naho kwita baguza amabuye. Imana ubwa mbere ho narabigishije, Imana nigira santima nimwe, ntiri emotionnel. Genda wiririsha ushaka kuvuga ko wariza y'amaraso canke wariza yari kuri 100°C yocumba umutsima, wariza yabiza shushe ntacyo biyibwiye, ntacikora mu gihe itarabona ko gusenga kwawe kuyihimbaye. Hega ro gusenga Imana itopfa yemeye. Hari abantu basenga nishari, n'abandi basenga kugira Imana ibaha ibyo bazokoresha mu kwihora babagiriye nabi. Ivyo Imana yobiguha none. Ufise inzigo, ufise ugwanko, uravuga uti nanje yobimpa nokamuhinyanyurira, Imana yofatanya nawe kuja kwihora abansi. Oya. Ariko Yesu yavuze ngo mukunde abansi banyu, musabire ababahama. None nawe ugiye kwisaba inkomezi cyangwa ubushobozi kugira wihore umara abantu, ntabwo izoguha. Amen. Icyakane yavuze ngo bishoboka gute ko murahira ibinyoma, akanwa kanyu hakabamwe indahiro z'ibinyoma, ariko mwamara kuza imbere y'Imana mukavuga ngo murakijijwe kandi muri abanyabinyoma mubeshe. Zikurahira imbere y'Imana, imbere y'abantu n'ishengero ryose ubizi neza kuri kurahira ikinyoma. Reka nabereke mu isengero ry'Imana ahantu hakunda kurahirirwa ibinyoma. Nigihe turiko dusezeranya ubukwe, mariage, naravyize ko neza nsanga zijya ndahiro nyinshi abazirahira barabesha, barabesha. Umuntu agahagarara imbere y'ishengero akavuga ngo nzomukunda, nzomusonera agwaye cyangwa akomeye, akavuga kumviza ati mukoma amashara byemeye. Naho wapi tuzotandukanywa n'urupfu cyangwa umwami Yesu aje kutujana. Abageni n'abamarene n'abashingiye bose induru zikavuga kamuhakanira ati birakunze bikunze. Bidakunda siko. Imana ishimwe cyane. Haleluya. None ko mbona bamwe baheza kubirahira inyuma y'iminsi mikeya ntibaba bakivugana, ntibagisangira, ntibakiryamana, n'ibyumba baragabuye, mu nyuma mbere bagiye no gusinya baravanye. Muri ibi bibiri haba habaye iki? Yesuke muri bo ninde aba yapfuye? Ko mwavanye mutagihana yambo, mukaba mwasezeye ko muzotandukanywa n'urupfu, hapfuye nde muri mwebwe? Canke Yesu Kristo yaragarutse ntitwabimenye, iwanyu yaraje. Nta numwe arapfa, bose bariho. Na Yesu ntaragaruka, mugabo bavanye. None wombwira igihe barahira kwari ukuri, hariho umwe muri bo yari karahira ibinyoma abizi. Nico Imana yavuze ati bishoboka gute
ko murahira ibinyoma mukaza imbere yanje mukavuga muti turakijijwe uzi kuri kuraswarika abantu. Aha kabiri ni igihe turiko duha amavuta cyangwa abakozi b'Imana basengerwa. Iyo abantu bose bariko bahabwa ubupasitori n'ubuapotre mwarabonye ngere twifatanye twigize seriye gose. Imana ishimwe cyane. Umuntu akarahira ati nzokorera Imana n'ubushobozi bwanje bwose n'ivyanje byose icubahiro cyose kizoca gihabwa Imana jewe ndirekuye sindiho ni Yesu ari muri jewe. Aho izi ntambara mbona abantu bariko barakubitana inkokora bapfa intebe ya representa ni Yesu bagira bayicarikeko kumva barondera icubahiro cy'Imana. Bwana sifiwe. Ukarahira ibyo bintu byose mugabo waheze kurahira wamara kwinjira muri ministeri yawe neza uri kurakorera Imana ugafata ibiganza byawe bijanye abantu kubatiza mu banzi meshi bikagaruka bikabaha kungaburo yewe bikagenda bitengatiye Bibiliya n'igitabo c'indirimbo ariko mu minsi mikeya ukaba caka iganza uri kubikoresha mu mabere y'abagore atari gwawe uheheta ufata intama kazigaburamwo kabiri uwakuguriye ikirato naho yokora icaha bakikubariye ntahagarikwa ntahanwa kubera uri pastor utwara urusengero. Bakristo muramba hafi harero ngeza ahantu hagoye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ugasanga abantu baramaze kubacagura ariko Yakobo yaravuze ngo kirazira gucagura gutoranya abantu ku butoni ngo mufate umuntu mumwirukane kubera ari umworo mwigize hafi ababaha gusa uri gukorera Imana cyangwa uri gukorera inda yawe icubahiro uri kuragwanira ngo icubahiro kizohabwa Imana. None ko mbona hari abapasitori bamwe n'abapotre muri no minsi wo kwitiranya n'abagenerale de la Romeo de la police bijya nibiki ugasanga pasiteri akikijwe n'amamitrayeze abafise inkoho ndende na zimwe ngufiya bose bari bamukikuje kandi aho batagirira isoni rero akaza agahagarara imbere y'ishengero akavuga za 23 akavuga ngo naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ico ntinya kuko uhora hari kumwe nanje ari kumwe nawe kuri kumwe na mitrayeze arihe ko wamukuyeho ugasanga pastor muzima ngira Imana ishimwe cyane arururuka imodoka kamenga ni protokole zimwe tubonana abantu bahambaye cyane bamwe bakaja kumutwaza Bibiliya abandi telefone abandi icupa ry'amazi abandi agaswime yihanaguza mu maso ugasanga nurungwekwe rw'abantu rwamukikuje munyakubaho arashitse boss yinjiye mu rusengero mwisengero ni munzi wawe kwari ingoro yitirwa izina ry'uhoraho ishengero ifise uwundi mugabo nyenecyo kwari rya Kristo. Imana tubabarire cyane urinjirana amanyama no kwibabara nko kumenga ni wawe ishengero ni ryawe wararibambiwe wewe uwoje Gorogota hari imva yawe yosangaho hamwe niho hava n'ingeso z'ubusambanye imbere umuntu agafatanywa gifise gikorane ruguru cyangwa agiye mu mahanga bamutumiye agacabanga gatwaye protocole kubera mwayimumenyereje muri ya protocole atwaye agacagura abatwara nzotwara mukanaka kuko niwe azoza araraba amazi yanje ntibayaroge hanyuma rero mfashe n'ibi bintu ugasanga bagiye bacumbitse amwe mu hoteli amubankira Imana izobahana kuko muba muri ko mugarukana discipline ni mwebwe mitwe y'urugo. Imana ishimwe cyane vuga uti tetwa hora hora guma ngahurera abantu. Imana ishimwe cyane agatwara inkumi y'abantu kumva niyo bari ngo areka musereva amazi mu gitondo ni wamenya ngo ko yoza yashushe canka yakanye nkuko umenga n'uruhinja rutaze kwisegura izosi batwaye rugu uri umugabo w'ubukombe watiwe mw'ibango ry'ubukozi bw'Imana ndakurahiye umunsi nakeneye umugora ntwaza amazi ntimunsumbya beza nzotwara gwanje singurya singurya. Bwana ziviwe amen. Bwana ziviwe biragoye bantu b'Imana ibi bintu biragoye. Icya gatanu
yavuze ngo mukosereza abayari imibavu. Erega uretse aho iwacu hari ahandi bajya gusenga bavuye ku mupfumu, kuko n'abapfumu nabone baravuze uruyeri. Hari n'abapfumu babwira abantu ati uwo muti ndaguhaye ucuwucana mu isengero, ngo kubera burya ngo imiti ikoranye. Umuntu agahitana inkoko avanye gutwara indagu akazisiga ku ruzitiro cyangwa ku rurembo ku muryango winjira mu rusengero, agaca agenda agasenga, kandi avize igiheko gishasha yinjiye akenyereye ko n'ururasago nirusha, mugaciye yongera arapfukama imbere y'Imana ngo imiti ikoranye. Mwarasaze mutwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Izindi Imana mutigeze kumenya mukaziha ibimazi, Imana tubabarire cyane. Ivyimbugwa, amafaranga, abapfumu, mugaca muza rero mu ngoro y'Imana mwuzuye indasago, mufise n'udushato twimbwa zapfuye imbwebwe ntumbaze, baguha iryinyo ry'imfyisi yasangwe ku gahinga, ugaca ugenda ubundi akaguhena baguhaye imbaragasi byaye kabiri, hari imbaragasi bamenya inkumi n'ingorega ntuzi, uzitegereje neza wozita, kandi umuntu akabyizera agacaza hama agasenga agaca atahamura avuga ati burya rero nakomesheje nagiye ku mupfumu nje no ku Mana. Imana yavuze ati bishoboka gute mwebwe ko muca hariya ku bapfumu mugaca muzana imbere yanjye? Imana nitubabarire cyane. Haleluya. Bwana ziviwe. Umuntu akaraza Bibiliya ku mutwe w'igitanda agaca yongera agahamba igiheko munsi y'igitanda, bibiri kimwe kiri munsi akijyamye ko Bibiliya nayo arayiseguye, byose ngo ni security yiwe. Ivyo ntibikorana. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Mwamara mugaca muza muti turabakirisu turakijijwe turiko tuja mu ijuru. Ryande. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Rero bantu b'Imana tugomba kwigengesera iyo tuje gusenga, iyo tuzi ko tuje gushengerera Imana. Mwame muzi yuko Imana dusenga ni Imana yera, ni Imana igororotse, ni Imana itagira ko ikibi na kimwe itabangikana naco. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Uri umunyabyaha ntikibujijwe kuzi y'Imana iri, nuze mugabo ufise kujugumira uvuga uti sije mbanda yibonye ndayikubita imbere ndayisaba ikigongo. Ni vyiza kuza uri umunyabyaha uje kwihana, mugabo utaje kwishigikira ngo uri mu baja mu ijuru. Ntaje uri kurajamwo icyaha ukora urakizi, mubizina nyimwe n'umutima wawe. Umutima wawe nukosha uvuga uti tuje imbere y'Imana gusaba ikigongo. Nimba atari uko abantu b'Imana, hari umunsi mubi uzoza. Hari umunsi mubi kubanza kwihana wimirije kuza, kandi ibimenyetso byawo biramaze gukwira. Ibyo Yesu yavuze muri Matayo 24 nta na kimwe kitahari. Mugabo abantu barishigikiriye mu cyaha, kandi aremeza nuko akijigwa z'Imana, kandi aze ko ari umunyabyaha. Urabizi ko umwicanyi, urazi ko umusambanyi, urazi ko urahira ibinyoma, urazi ko uraguza, urazi bya bindi byose twavuga. Mugabo uraho kuko umenga uzohoraho. Imana yabwiye Yeremiya ngo bambwirire baze bihane ndabababarire kugira ngo babone kuzobona ubugingo. Nubwo wabawe warakijijwe ugasubira inyuma ukagwa, hari inyigisho z'ibinyoma zibabwira ngo iyo wamaze kwandikwa ugakizwa ukaba mu gitabo cy'ubugingo ngo biba birangiye, ngo Imana mu gitabo cyayo ngo nta maratira abayo, ngo ntiyogufuta. Ntiyogufuta. Soma Kuvayo 32 ku murongo wa 33. Imana yabwiye Mose ati Mose ndakurahiye umuntu wese azoncumurako nzomusibanganya mu gitabo cyane cy'ubugingo. Ubu uri kuraneteza ngo ni yuri kubera wigeze kumva ko ukijijwe, kandi uzi ko waguye wabivuyemo, warafuswe tukirimwo. Kristo niyaza agahagarara ku bicu ahamagara amazina y'abari mu gitabo cy'ubugingo, ijyawe ntirikirimwo kugira ribemwo, niwe wifatira ingingo uyu munsi nyene.
niwe wicira urubanza. Ijambo ry'Imana imba ryakureze rikakunesha, ntunyinyurana naryo, umanika amaboko ukavuga uti ndemeye. Imana ishimwe cyane, ndi umunyabyaha, mbabarira. Imana yacu ni nziza. Yigeze kubwira Yesaya, tereka Yesaya ndakubwira, jewe sinkunda bapfa, jewe nkunda bakizwa. Abantu benshi bari mu kanwa k'urupfu neza 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 neza, muga bari muri haleluya amen. Bavuga ati dusirimbe ni utabaciye kure bokugwako, boguhitana. Imana ishimwe cyane, amen. Ariko umutima wawe uri kukubwira iki? Nimba ijuru rizojamwe abantu bihanye ibyaha, umutima uri kukubwira we kuzoja. Ijambo ry'Imana hari gari mere nka dogiteri Zenonye rigari gufate mu kanigwa mu kanya, ni wewe uhitamwe. Imana ishimwe cyane, rirakujugumiza nayo vuga ati jewe harere hitamwe bibiri, uje muri gihenomu uzoribwe n'inyo ziturira, usekanya amenyo ubuzima bwawe ibihe bidashira, cyangwa uhisemo gusaba imbabazi Imana wandikwe mu gitabo cy'ubugingo uzobona ubwami bw'Imana. Nimba uhisemo gusaba Imana imbabazi ukabuze ko ahuruza cyangwa waje mu nzu y'Imana uremerewe n'icyaha kanaka, akana kajyo kawe kuvuga ati Mana mbabarira, noneho izina ryanjye ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, niwaza gucira imanza abantu jewe nzotoranywe muri bamwe bazoragwa umunezero w'ibihe bidashira. Nimba uhari uvuga uti jewe ndagomba gutunganya n'Imana, duze ikiganza dusenge Imana, duze ikiganza ni ku neza yawe. Imana iguhezagire, Imana iguhezagire cyane, Imana ishimwe, duza gose, Imana ishimwe cyane. Duze ikiganza, duze ikiganza uvuga uti Imana mbabarira. Ntibigoye ku Mana, nuko nyene nimbabarira, imbabazi ni automatique. Haguruka dusenge Imana rero, wewe wadugije ikiganza, haguruka dusenge Imana. Twese turiyizi, Imana yadondaguye bike, yavuze ati bishoboka gute ko nayo byayicanze kazazanirwa, bishoboka gute ko mwiba mukica mugasambana mukarahira ibinyoma mukosereza abayari imibavu mukagendana izindi Mana mutigeze kumenya, maze ntimukaza mu ngoro yitirwa izina ryanje mukavuga muti turakijijwe. Imana ntibesha, Imana yari ikuzi, Imana yari imuzi, yarize ibyo umutima wawe wibwira, kandi aho hanze bose bazi yuko ukijijwe. Mugabe ijambo ry'Imana ryoyo riraza bakijijwe n'abadakijijwe. Imana ibona hose, irunguruka mu mitima ikakubona ingene umeze. Imana ishimwe cyane, amen. Raba Bibiliya ndayikunda ijambo ry'Imana. No munsi nk'uyu muntu kabisa yonguriranye nikokikanye, Ernest Munareka aratwenga ashobora kuba undi sawa arajya kumpemburira umushaha. Imana ishimwe cyane, amen. Bibiliya iraze ngere yavuze ngo isi yose, dunia nzima, ngo iyo mu isi yose ngo umunyabyaha umwe rukumbi ngo yumvise ijambo ry'Imana ngo rikamunesha hama agahitamo kwihana, ngo mu ijuru ibikorerwa byose birahagarara, ngo hakaba indirimbo z'amashimwe n'umunezero n'iminsi mikuru. Mugabo ndabira ijambo ry'Imana rivugiwe hano gusa ritoye bangahe? Ndabira umunezero baye mu ijuru kubwo bibereye hano muri Vision de Jésus Christ. Imana yacu ntikwiye amashini n'amashimwe yewe. Hallelujah. Reka ntimwirirwe muraza kuko ndabona muri benshi. Imana ishimwe cyane. Kiretse umuntu avuga ati jewe sinari bwigere nkizwa n'umunsi warimo, ariko no munsi ijambo riransinze, ndagomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uno munsi ndagomba gukizwa. Nimba hari muri abo bahagurutse uduze ukuboko uvuga uti rizoba ari ryambere nakiriye agakiza, mwebwe mwese okay. Ndabona yuko harimo bamwe benshi nabo byagoreye mu nzira. Imana ishimwe cyane.
mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nuzwe n'amaraso yawe nditavye Yesu ndaje mukiza w'amaraso wavuye anyoze anyoza ntunganye ndazi ko mfise ibyaha byinshi mu mutima byose ndabikuzaniye naho bingure ko nditavye jewe niko ndigiterewe indirimbo. Imana ishimwe cyane. Bwana sefiwe. Iyi niyo maze kurepeta yonyene. Iyi ndayizi pe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka tuduze ibiganza bya dusenga Imana. Imana yacu ni nziza. Imana yacu irera. Imana yacu yuzuye imbabazi, yuzuye ubuntu, yuzuye urukundo. Ntawe igomba kwapfa apfiriye mu byaha ngo azorehe kubona ubugingo budashira. Twese yatwubakiye ijuru ridukwiye, nitwiyambura ibyaha tukiyambura ingeso mbi tukagenda uko Imana igomba. Ni wewe wo kwisengera, ndagufasha ariko uduze ijwi ryawe uyibwira uti Imana mbabarira, nagize intege nke muri ibi, nagendeye mu ngeso mbi, iki niki kiranesha. Niyamaraho kubabarira uyisaba imbaraga, uyisaba inkomezi zo kuba muri wewe zigufashe kunesha no kumara inyota y'icyo cyaha. Mwami Imana Data, wewe se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kibirengeye kizima, turaguhaye icyubahiro, turavuze kuri Imana kandi wewe ni wewe Mana wenyene, uri itanguriro ukaba n'iherezo, uri Alufa ukaba na Omega. Mwami turagushimiye, wewe ubera hose icyarimwe, wewe uzi byose nta kinyegeye mu nyonga zawe. Raba Mwami iminyago y'ijambo ryawe, aba bose bahagurutse badugije amaboko n'abatsinzwe n'ijambo ryawe, baje imbere yawe bavuga bati Mana tugwize kw'imbabazi, Mana tubabarire, erega twaracumuye, erega twaragenze ugutariko, erega twaragararije ibyagezwe byawe, erega twarabeshe, erega twarasambanye, erega twarishe, erega twararahiye ibinyoma kandi twaragenda n'ibigirwamana. Aba Mwami baje imbere yawe, Mwami ndakwinginze basuke kw'imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Basuke kw'imbabazi, basuke kw'imbabazi, basuke kw'imbabazi, bibize muri ya maraso ya Yesu Kristo. Amwe Mwami yoza akeza umuntu maze akagaragara mu nyonga zawe ari cyaremwe gishasha atakimwagira imbere yawe. Guhera uno mwanya Mwami, imbabazi zawe bazumve, mpemu wawe yemezanye na mwemu mu mitima yabo yuko bababariwe. Kandi Mwami ndagushimiye, ndahamagaye ubushobozi bwa mpemu yera, aho izo mpemu mbi zivuye zabakoresha ibyaha, Mwami turakwingize huzuza ubushobozi bwa mpemu yera. Guhera uno munsi Mwami, ivyiyumviro vyabo, ibyifuzo byabo tubigomoreye Kristo. Mwami Yesu turakwingize,
shigikira intambuko zabo, ubagwanirire, ubabere inkinzo, ikiganza cyawe cy'ubushobozi kibatwikire. Mwami, andika amazina yabo gushasha muri ca gitabo cy'ubugingo. Mwami, niwaza gucira isi urubanza, niwahagarara kuri bya bicu uhamagara amazina y'abizeye, abantu banesheje isi n'umubiri na Satani, banesheje imibabaro yo mu isi, bihanganye kugera ku iherezo, amazina yaba nabo azosomwe muri ico gitabo kugira ngo baragwe umunezero w'ibihe bidashira. Urakoze kibirenge kizima, urakoze nyaguhora ku ngoma. Reka izina ryawe rihabwe icyubahiro, reka izina ryawe rishigwa hejuru, reka witwa Imana muri twebwe, mu miryango yacu, mu gihugu cyacu, aho turi hose, aba ari wewe Mwami uhabwe icyubahiro. Urakoze kibirenge kizima, uratugirira neza twese, uzoduhe Mwami iherezo ryiza, utubikire kuduza ibendera ry'intsinzi, kugira ngo kuri wa munsi tuzobe Mwami muri ca gitigiri c'abazohanagurwa amarira baririye mu isi, bahejeje kunesha imibabaro yayo. Mwami, turakwinginze ivyo tugaragaza byose, ibitero byose umwansi yotugabako, tubere inkinzi, tugwanirire intambara Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Utuvugira aho udashobora kwivugira, utuburanira imanza, maze Mwami natwe tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe. Dushingire intahe ubukuru no gukomera kwawe. Ni wewe dusenze uhoraho nyine ingabo, mu izina ry'Umwami umukiza n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibahezagire cyane, mugende mutahane intsinzi, ntimukongere gucumura ukundi. Imana izobaha iherezo ryiza. Amen. Murakoze.